Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri uno mugoroba, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'abari mu mutwe wa FDLR bamaze imyaka myinshi ku butaka bwa Kongo bari gutegura ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, aho ibyo biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi mw'ishamba rya Kibira, ishamba rifatanye n'ishamba rya Nyungwe riri mu Rwanda. Ibi akaba ari ibintu biteye impungenge abarundi ndetse n'abanyarwanda, kuko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, aho yanatangaje ku mugaragaro akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose akifatanya n'abashaka guhindura ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo yahise akora bidatinze, aho yahise ahamagara interahamwe zitari nke zibarizwa mu mutwe wa FDLR zigizwe n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, aho aba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bakaba baramaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho bari gukora imyimenyerezo ya gisirikare ihambaye cyane, bakaba bitegurira gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Hari amakuru adahumuriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze gutanga itegeko ryo gutera u Rwanda, ariko hakaba hari amajenerali nka batatu batariko baremera gutera u Rwanda, kuko baboneka neza ko ingorane zishobora kuba ku Burundi zaba ari nyinshi gusumba ku Rwanda, kuko abajenerali barabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko batiteguye, kandi bakamubwira ko aramutse ateye u Rwanda rwose yabakoze ikosa rikomeye cyane rishobora no gusiga risambuye ubutegetsi bwiwe. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turababwira kandi ko abarundi bahagurukiye Perezida Evariste Ndayishimiye bamushinja kuba igikoresho cya Kisekedi mu kwibasira u Rwanda. Abarundi batari bake, yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabaye igikoresho cya mugenzi we wa Kongo, aho Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Kisekedi ari we uri gutanga amategeko akomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko byose impamvu biriko biraba ni amafaranga y'umurengera Perezida Evariste Ndayishimiye yariye adashaka gusubiza, kandi na Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Kisekedi akavuga ko mu gihe atamukoreye ibyo amusabye nawe ayo mafaranga agomba kuyamusubiza. Akaba ariyo mpamvu Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yaba agiye gushora ingabo ziwe mu ntambara bazi neza ko badashobora gutsinda, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko aho kugira ngo asubize amadolari yahawe yahitamo gutera igihugu cy'u Rwanda, ibiba bikaba abasirikare be bakirwanaho, batakirwanaho bakicwa. Ni ibibazo byinshi biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatereranye abarundi. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko rwose igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye asigurire abarundi ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane y'ibiriko biraba mu butegetsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata ijambo, abarundi batari bake, abategetsi bose bakamaramara kubera ibyo abamaze gushikiriza. Benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga bidahuye rwose n'umwanya ahagarariye, kandi bidahuye rwose no kuba byavugwa n'umukuru w'igihugu. Benshi mu barundi ndetse n'abategetsi bakaba bamaramazwa bikomeye n'amajambo avugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu bajenerali ndetse na bamwe mu bagize umugambwe ku butegetsi bariko barategura kumwikuraho, kuko babona neza ko ibyo ari gukora biriko biramaramaza ku rugero utarigera rubaho. Byose nyine mugiye kubikurikira idonido ry'aya makuru. Wece ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi utegerezwa gukanda kuri sabone, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi bahagurukiye Perezida General Neva baramushinja kuba igikoresho cya Kisekedi mu kwibasira u Rwanda. Abarundi baba mu mahanga bishize hamwe bamaze bamagana ibyemezo bita ko bihutiyeho Perezida w'u Burundi Major General Ndayishimiye. Evariste batazira Neva akomeje gufata aho adasiba kwibasira u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo, kandi akaba yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane kandi riteye ubwoba, aho yabwiye abasirikare bo ku rwego rwo hejuru harimo n'abajenerali ko bagomba kwitegura ko umwanya n'umwanya batera u Rwanda. Ariko hakaba hari abajenerali bakomeye cyane bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi banze ko iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yajya mu bikorwa. Ni itangazo rihuweho abarundi baba mu gihugu ndetse no hanze
aba mu gihugu ndetse n'hanze y'igihugu bashyize ahagaragara ku itariki ya 6 Gashyantare 2024 bagaragaje ko icyemezo Perezida Neva aherutse gufata cyo gufunga imipaka imuhuza n'u Rwanda kiri mu nyungu ze bwite kandi ko yabitegetswe na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ko atari ibintu yigeze yibwira. General Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yafunze imipaka imuhuza n'u Rwanda agamije gushimisha mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Abarundi bahishura ko ibyemezo Perezida wabo afata ntawe agishije inama bigira ingaruka mbi ku mibereho y'abaturage b'icyo gihugu cyane ko agisanzwe kiyoboye ibindi byose ku isi mu kuzahazwa n'ubukene bukomeye cyane. Muri iyo baruwa bakomeza bagira bati Burundi bukeneye kubana neza n'ibihugu by'ibituranyi ariko cyane cyane kubaha ubuyobozi bwabyo. Ibi abarundi batari bake babivuze nyuma y'uko bumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye avuze ibintu bitamenyerewe ko byavugwa n'umukuru w'igihugu, aho yatangaje ku mugaragaro akavuga ko agiye kwifatanya n'abashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo abarundi batari bake bafashe nk'ubusazi bakabona ko umukuru w'igihugu cabo ari gukora amakosa akomeye cyane. Bose bakaba barafashe umwanzuro wo kwihuza amaze bakamagana ayo majambo yashyikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bagaruka ku ngabo Perezida Neva yohereje muri Kongo. Abarundi baba mu mahanga bashimangira ko izo ngabo ziri gukoreshwa nk'abacancuro nk'uko mu by'ukuri zidahagarariye inyungu z'abarundi bose. Agakungu ka General Neva w'Uburundi ndetse na Tshisekedi akaga ku mahoro n'umutekano by'akarere. Benshi baremeza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana na mugenzi we rwose ari akaga gakomeye cyane mu karere, kuko kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yubahuka kuvuga ko agiye gutera u Rwanda kandi bizwi neza ko u Rwanda ari igihugu gifise igisirikare gihambaye yaba mu karere no muri Afurika, ni ibintu byerekana neza ko ibintu byose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora byose ari kubitegekwa na mugenzi we wa Kongo. Benshi mu Barundi bavuga ko bitandukanije n'icemezo cyafashwe na Perezida Ndayishimiye cyo gucuruza ingabo z'igihugu, ndetse banahamagarira Abarundi bose kunga ubumwe bakamagana icyo cyemezo. Bakomeza kandi basaba Ndayishimiye kwihutira gukura izo ngabo muri Kongo, kureka gukomeza kwivanga mu bibazo by'abanyekongo, ndetse abasirikare baguye muri icyo gihugu bagashyingurwana iteka kandi benshi bagahabwa impozamarira, kuko biraboneka neza ko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ababuriye mu ntambara yo muri Kongo ataco bamurebaho. Ibiriko birashavuza abasirikare batari bakeya kugeza naho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamwikureho, aho benshi bemeza ko ibikorwa ari gukora biteye ubwoba kandi ko ari ibikorwa bibabaje kuba agiye kubahuka gushora ingabo ziwe mu ntambara azi neza ko adashobora gutsinda, kandi byose akabikora mu nyungu ze bwite atari inyungu z'igihugu. Kandi bizwi neza ko Perezida abahagarariye inyungu z'igihugu atabahagarariye inyungu ziwe bwite. Nubwo bimeze gutyo, nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gutegura gutera u Rwanda no mu gihugu mu mugambwe uri ku butegetsi, ibintu ntibyoroshe na gatoya kuko injyane zirabandanya, kandi biraboneka neza ko harimo icuka cibi cyane cyerekana neza ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Muri ino minsi harakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenye inyandiko nyinshi zitangaje zivuga ko ziva mu banywanyi ba CNDD-FDD. Rumwe muri izo nyandiko rumaze igihe kitari gito ruvuga ko rwanditswe n'imbonerakure zimbo ziyamiriza ibyo zita ihonyabwoko canke ihonyabobo. Amajambo arimwo arakomeye, aho nk'akarorero imbonerakure zivuga ko zidakeneye kubandanya zirungikwa mu ntambara muri Kongo. Ibyo kandi bihuriranye n'uko hari imbonerakure zipfunzwe zagirizwa ko zagumutse mu kwaka kuja mu ntambara muri Kongo. Ibyo byose bikaza byerekana ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe bugeze ku mfiro. Hari urundi rwandiko rurerure ruriko ruratangwa kuva mu minsi ishize uvuga ko Perezida Ndayishimiye ku manama yoba ariko arakoreshwa mu kinyegero mu gihugu cyose. Amanama yoba ateguza abagumyabanga ko bagiye kwikura ko Perezida Ndayishimiye. Urwo rwandiko rwarahereye ku manama yaba amaze iminsi mu Kirundo na Ngozi, hakavugwa n'indongozi zakoresheje.
urwo rwandiko ruravuga ku ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryari kubera Igitega inyuma y'igikorane giherutse rwemeza ko hariho ibyo Perezida Ndayishimiye yari yateguye abo yabibwiye barabimwankira rwose kuko batakimukeneye kandi babona neza ko ariko arashora igihugu mu manga ikomeye cyane. Urwandiko ruvuga ko Ndayishimiye atagihe kinini asigaje ku butegetsi. Hariho ibimenyetso byinshi byerekana icuka cibi mu ndongozi zo hejuru muri ino minsi. Hariho n'ibyerekana ko Evariste Ndayishimiye asa n'uwuri wenyine. Abategetsi benshi baridogera umukenyezi wiwe bagiriza ko yiha ububasha adafise. Ubu hasigaye hariho abategetsi biruhutsa iyo bagize Imana bagakurwa hafi y'umukuru w'igihugu. Abamwegereye baramwagiriza rwose ko adahanurwa, ko yemera ko azi byose, ko yemeza ko azi ubwenge wenyine kandi ko amaramaza abafasha biwe. Perezida Evariste Ndayishimiye abategetsi bo ku rwego rwo hejuru baramwagiriza ko adahanurwa kubera ukuntu bamubujije kujya ashikiriza ijambo ritanditse mu nama zikomeye ariko we agahitamo kuvuga ibyo ashaka bikarangira akoze amakosa akomeye cyane aho amaramaza igihugu n'abategetsi, ariko benshi bakemeza ko amakosa atari Perezida Evariste Ndayishimiye ahubwo amakosa ari ayabamushize ku butegetsi kandi bazi neza ko atazigera abishobora. Umukuru w'igihugu asigaye afata ijambo amwegereye imitima igahagarara ngo mbe yemwe ubuho ahava avuga ibiki. Murazi ibyo yavuze mu cyumweru gishize aho yamaramaje abarundi batari bake kandi akaba yaravuze ibintu rwose bizwi neza ko bitigeze bibaho. Naho kitavugwa muri CNDD ikibazo kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza carababaje abagumyabanga, kiza cyunyuka mu minsi iheze aho RP yashira ahabona amatohoza yabigizeko bikongera bikavugwa mu mihisho mu rubanza rwa Generali Alengiyome Ubunyoni. Icyo nacyo ni ikibazo cyababaje abagumyabanga batari bake kuko bamaze kumenya ko urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza Perezida Evariste Ndayishimiye yabaragizemwo uruhara rukomeye cyane. Ibihuha bisigura iki muri CNDD-FDD? Muri CNDD habaho ubwoko bubiri bw'ibihuha. Harabaho ibihuha bitegurwa n'ubutegetsi bwonyine. Igihuha nk'icyo iyo bagikoze baba bashaka gusamaza abanyagihugu ku mugambi mubi cyane uba uriko urategurwa, maze abantu bakitwararika ikintu kitari cyo kikabasamaza, mu nyuma hakaca haza ikintu batiteze kandi kikaza atamwanya munini usigaye ngo bagihindure. Akarorero ibyo babikora cyane iyo himirije amatora, umwanya wo gushiraho amategeko agenga amatora, gushiraho imirwi icungera amatora n'ibindi byose bijanye nayo. Kenshi barazana ibintu bisamaza abantu gutyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabitamwo umwanya n'ubwenge, mu gihe CNDD yo iba iriko irapanga bikomeye iby'amatora. Nk'uko muri kano kanya nta biganiro na bitoya biriho mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bijanye no kwitegurira amatora y'abashingamateka ya 2025. Imikenyero yo kuyacungera kugira ntiyibwe kwiyumvira cyane ku mategeko ya CNDD iriko irakora kugira inanize abatavuga rumwe nayo kwiyumvira ingene hoshirwaho intonde rusange zotuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bizerwa kwiyumvira imigambi nyamukuru bohiriza ko n'ibindi. Ubu abantu bavuga injyane muri seneri hagarutse ikiganiro kijanye n'amasezerano yarusha. Ico kandi girahambaye cyane n'ibindi byinshi. Abantu bazakanguka ibijanye n'ingene amatora azibwa byamaze kubakwa neza ataco bagihinduye. Hariho ibihuha biba bivuga koko injyane zihari. Muri CNDD-FDD umenya ko injyane zikomeye iyo abategetsi batanguye kuzibeshuza. Iyo abategetsi ataco bazivuga ko ntiziba ziragera kure cyane. Iyo bazibeshuje baba bariko barahendana bonyine bahagira kugira ngo hagati yabo umwe wese aba ariko arapanga ingene yubira ubundi. Kenshi habasigaye amezi make bacanemwo. Ico mwomenya co nuko CNDD yamamwo impande zishamiranye, ariko ko iyo bitavugiwe ku mugaragaro haba hariho abaza baramama bigacureha. Muri kahise hariho ibihuha byahavuye bihinduka ukuri, cyane cyane muri 2007 mu gihe c'injyane za Nkurunziza na Rajabu. Muri 2014-2015 imbere y'uko aba-CNDD bacanamwo ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, no muri 2021-2022 imbere y'ikurwa rya Bunyoni.
Izi nyandiko ziriko zirakwiragizwa coba ari igihuha cyateguwe kugira ngo gisamaze abanyagihugu canke koko hariho injyane zikomeye. Tubihe iminsi ariko benshi baremeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buriko buragera ku musozo kubera ibikorwa bibi biriko birakorwa n'ubwo butegetsi, kandi benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ari gukora byose atari kureba ku nyungu z'abarundi, ahubwo ari kureba ku nyungu ziwe n'umuryango wiwe. Ibiriko birashavuza abarundi batari bake, none yongeyeho n'ikibazo gikomeye cyane aho ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo akoreyo intambara, mu gihe bizwi neza ko ingabo z'u Burundi zitahangara ingabo z'u Rwanda kubera ukuntu u Rwanda rufise igisirikare gikomeye cyane yaba mu karere ndetse no muri Afurika hose. Ariko amakuru adushikira akavuga ko hari abajenali batatu banze icyo cyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gutera u Rwanda, akaba akiri kubaganiriza kugira ngo abumvishe inyungu irimo, ariko abajenali bakamubwira ko bidashoboka kuko bo bazi neza igisirikare cy'u Burundi aho kigeze, kandi bakaba bazi neza ko kitashobora gutsinda igisirikare cy'u Rwanda, aho bamuhanura kuba yaheba iyo ntambara ahubwo agahitamo gusubiza amafaranga y'abandi yariye. Amakuru tukibandanya kubatohoreza uko tuzatumenya bishasha, turajya tubibashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.